Hello guys, karibu cyane muri Kazwa Company yabazaniye Kazwa Makeup, tufite service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafite imanza, amadote, amamariage. Karibu cyane, dukorera mu nyubako iri ngaha kuri Avenue du Marché, anye ibuilding yitwa Central Building Makanzinda kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha, mashobora kutwandikira, mashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane, muryoherwe. Kazwa TV. Bonjour, bonsoir la famille. Kubakunzi ba Kazwa TV, muri kumwe na Arlette Mugisha mu kiganiro Fait d'amour. Nkuko bisanzwe murazi ko ikiganiro tuba tuganira n'abantu batandukanye kugira baduhe ivyumviro bitandukanye ku biganiro bitandukanye kandi ibiganiro vyubaka vyigisha vyungura. Ndabaha ikaze rero, ndi kumwe n'abatumire batesa. Abatumire batesa urumva neza barantwenza ntaratangura no kubumviza ibyo baganira. Abanyamusaga d'abord reka tubanza tubagire abanyamusaga bari mu Burundi, abari mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda bamwe babayeyo, abandi USA, Europe, hehe turabaramukije abanyamusaga. Reka maze ndabaha ikaze rero bipresente kuko no bavuga nk'abasanga muzi ibintu bidashoboka. Kazi ndabamukije abakozi ba Kazwa TV, mugiraho muba mubahwe. Nitwa Irakoze Ange Negrita, mba kumusaga hanyuma ndumumenyesha makuru, ndumugenzi wa Arlette umu ex collègue yahoze ari mu dukorana. Urumva nanjye tubana dukorana, tuguma turi abakolege, hama nkabagiriye ubakwe ryo kubana namwe kugira ngo tuze kuganira ibintu bitandukanye. Biranagisha kuva twakabaho ni mbere ngira nkore ikiganiro umuntu twakora tarakoranye ikiganiro by the way ikiganiro kibakiriye wala hazima tuguma tubandanya dukorana. Ibaza ko ari ibyo nivyo ndibaza ka turabandanya. Ata pasi rindi uri marié, uri fiancé, uri yes we uva jewe sidaba marié Gani kwa divorce na sidubaka ariko Imana ibigiye mwanza kubaka. Okay, urafise umufiansa ariko muri kazi wale dufise imisore myinshi kugira ngo pasi si byiza ko twara nk'umukwe ngahanye umukunze ntiyiti. Oya, si byiza ko tura nk'umukwe hanyene, ntabwo yubatse kandi nta n'umufiansa ngo afise. Okay, jewe oya ntacyo, reka tukaze babera aga surprise. Urabakatiye rero basare muri kazi wawe pasi urumva reka abazokenera iko bibenya abazosaka inbox. Okay, bazonche ko nzobabwiye. Aya uzoche kuri Arlette. Kuya nkumbuze inbox uzora muri commentaire ngo duhe nimero. Uzana mu baye benshi bincange. Mwe uzoche kuri Arlette. Jewe abantu muri ko muradukirikirana ndabaye manager wiwe mu kumuronderera umugabo. Uzoshaka byinshi kumenya kuri ibyo bintu. Uzoche kuri Arlette. Okay. Mushingana urumva uri kumwe n'abagore urabizi ko tuvuga cyane, so wihangane turaguhaye ikaze. Muvuga amajambo menshi. Ariko rero naho uzorondere witonze kubera ko kumusaga hari solidarite. Hanyuma wihenze ukagira rero ugatanga umwana w'abandi asanzwe ufise ubundi wo kumusaga, nibibaze ko bizokorohera. Asanze afise ubundi hamwe bari wundi afise akaba ari wo kumusaga ndago bizokorohera ko aba bantu bazava bangora ku managingara. Jeno Rwanda ko bavyihoza bikabandanya ko byari biri. Ndavuye mwiga turakozemo nitwa kaze nyene kaze kuri mwebwe, kaze kuri je, kaze ku banywanyi. Nitwa Nzeyimana Patience, benshi banze kuri Pasi. Hanyuma nibikwiye oya mu buzima busanzwe ko biki ubuzima busanzwe ndi umukozi wa leta, ndi umusicologue clinicien, nize psychologie clinique. Hanyuma nkunda ibintu byose bijanye na sociale,
nkunda ibintu byose bijanye na psychologie nakunda na politique voilà. Okay, merci beaucoup. Turabahaye ikaze mwese. Pasi ndagusabe no kuri mu cubahiro canyu nkundire uzuraduza amarori kugira tukubone neza bize kugenda neza tukubonana. Birakunda mwiteka. Bo nambaye amarori kubera ko hari izuba rizaramena amaso. Ko rigabanuka ndayikura. Nagora ntakibazo. Murakoze cyane. Ku bakunzi bakazaho rero. Uno munsi ngiye kuganira na bano uyu unye araza kudufasha no mushinga ntaye by the way ntiyabivuze ufise abana bangahe hajya Pasi. Ndasabye imbabazi cyane umuntu w'umupapa Papa Junior. Papa Junior yes. Yego hanyuma ndubatse. Usabana bangahe? Kandi abishimira Imana. Usabana bangahe kabaje. N'umupapa mwiza vraiment cyane yuko bararenga umwe. Mugabo rero bwajyari hubwe. Ku bisanzwe mba hariho nabandi bataraza umupapa mwiza gumutanga. Navyinshi ndabivuze ko James. Nuko rero uyu numupapa akongera akaba n'umupsychologue urumva araza kudufasha mu kiyago cacu araza gukoresha ko ubupapa yongera akoreshe nako ubupsychologue yongera akoreshe nako ubuzima busanzwe ko mwavyumvise arakunda na social uyu nawe numwigeme araza kutubwira ku ruhande rwiwe nk'umwigeme mugabo nawe nyene asanzwe abana n'abantu benshi mu buzima butandukanye kubera ko muri monde yacu dukoreramwo uri umumenyesha makuru ura n'abantu benshi uganira n'abantu benshi ukumva byinshi bitandukanye uno musi rero tugiye kuganira kuki tugiye kugira deba nta bibazo byinshi nza kugira turahanahana ivyumviro nanje nza kuba ndi muno munsi tuganira ku kintu kijanye no kurangura amabanga mpuzambitsina imbere yo kubaka urugo nibaza ko ndabivuze neza mu Kirundi donc ni vyiza cyangwa si vyiza ikibazo ca mbere ngira nibarize Mutama Pasi niwegeze mariage urukundo rutagira genre abantu badakora ayo mabanga mpuzabitsina ruraryoha canke ntiruryoha ruraryoha cane really uvuze amabanga mpuzabitsina imbere yuko wubaka urugo imbere yuko ngica ndabivuze ko mbanza ndakubwire ko jewe ndi mu batavyemera ko bayagira imbere ko ugwaruka canke cyane kamvuga ugwaruka kumbura utarubaka wese ndi mu batemera yuko ategerezwa gukora amabanga mpuzabitsina imbere yuko yubaka si itegeko ngo abikore si itegeko mugabo birashoboka umuntu wese birashoboka itegeko urumva ni kirakunda canke ntigikunda birashoboka mugabo ku bantu bemera Imana vyose ubire kuriwe ariko vyose niba bikomfitiye ikimazi rero uhisemwo guhitamwo gukora ikintu naho tuba kitamufitiye ikimazi n'uburenganzira bwiwe ntawe ubivugaho cane mugabo ku bwanje birashoboka birabaho birakogwa ariko sivyo bitubereye yo diplomasi donc birakogwa biraba bitubereye mugabo bibikoze n'uburenganzira bwiwe ubikoze n'uburenganzira bwiwe ibindi turavyinjiramwo mu mwanya ukurikira bakerekana reka ako kantu sinibagiye ugomba muneranye no muri legende we wacu kumusaga yabivuze ko ntaco ngira ngo turabivuga okay reka turavyinjiramwo ako ndakabitse reka mubarize Negrita nawe Negrita urukundo rutarimwo amabanga mpuzabitsina ruraryoha cyane ntiruryoha ntibisigura ngo wabwize mariage imbere ya mariage Shakwaza ari muri fiançailles turi muri cadre ya fiançailles couple vya fiançailles ni bikuri muri couple kuko après tu uja muri couple n'umuntu bamukundanye ego gukundana n'umuntu hanyuma ntimukora amabanga mpuzabitsina mukiri mutarashika mu rugo donc ntimubikore cyangwa mukabikora nibaza ko kutabikora ari ikintu ca mbere gitanga amahoro kuri mwese ni ikintu ca mbere gitanga amahoro ni ikintu ca mbere naho mwohebana n'umuntu uzi yuko mutakoze ico kintu atakubonye ni ikintu ca mbere ciza kubo bikundiye ko bidakundiye naho ivyo bintu muguma muvuga ati ije bagaze yuko uwo bikundira bimukundira ryari uwo bidakundira bimukundira ko kanga byose ni ikintu kimwe tugiye mu ruhande rw'Imana mu ruhande rwo kubaha Imana yego merci beaucoup tugiye mu ruhande rwo kubaha Imana ni ikintu kidahimbara Imana gukora amabanga mpuzabitsina mu gihe mutarubaka tugiye muri cadre mu buzima busanzwe tugiye
mu buzima busanzwe Ntimutubeshe. bwo mu kibano giki hari abo bigora ugasanga babikoze kubera hari umwana umwanya harya umuntu ukunda kiragoye pasi vugisha ukuri umuntu mukunda navuye nkuvugana na Pasi umuntu ukunda hari igihe usanga nyene byabaye kuri bamwe ugasanga byabaye biturutse ku kuntu muganira ku kuntu muba close cyane ugasanga byabaye ariko gikuru ni ukwihangana no gusenga hahandi uvuga ati mana yanje check ikintu ngira ndagikore mugabo mfasha mihomeza ikintu ndakirengana rero je mpagaze yuko kudakora okay kuwemera Imana wowe uhagaze ati ntibabikore donc urukundo ruraryoha naho nukuri ruraryoha biratanga amahoro ku muntu mukundanya mutarakora sex okay ku badasenga Imana ati ku badasenga Imana simvuze ngo nabapagani simvuze ngo nabantu bakora ibintu bumva yuko ntacyo bitwaye kuri bo hari ikintu bavuga ikintu kikugera urana nk'ubu wowe ugiye kwiba urashobora kuva yumva umutima wawe uvuga ati kwagiriza icyaha cyangwa kwagiriza ikintu kwagize nabi hari abantu rero gukora sex no kutayikora byose ari cyo kimwe umenga byose baravyemerewe donc aha nibaza ko atarukunda hanini riba rurimo nibaza yuko tuba tugiye mu bindi bintu ngira tuhava tuza kuvuga ko sino vraiment ko umuntu bikundiye nibyo nibyo breba hari igihe usanga amasinye wana atandukanye haro plus na moi ibintu tugumanye usanga nyene kase nkore ku muntu wabandi okay Pasi agasubire kwa Pasi wowe ku ruhande rwawe ati ni genre ko bikundiye babandi bemera Imana n'ibiki ati si byiza kandi muri rusanga ati si byiza mugabo abo bitagenda neza umva hari igihe bigora kwihangana ababikoze sivyo bavyiyumvikaniye kandi bumunezero mu rukundo umwe twigeze kuganira n'umuntu umwe umusexologue arambwira ngo y'abahungu mwebwe mukoze genre amour mu rukundo rwanyu ruraduga cyane no abakobwa okay abakobwa nitwe ruduka abahungu rukagabanuka none abantu bavyiyumvikaniye bakiganira neza ikosa riri he wavuze ngo ntibikwiye gukorwa ntibagufashe ku ngufu bavyiyumvikaniye abantu nayo nabivuze mu ntango byose turabirekuriwe yariko arabivuga ngo ku bantu batubaha Imana kankoresha iyo terme yo kutubaha Imana ntituvuge gukizwa canke kudakizwa kuko hari abakizwa babikora gusumba abadakijijwe mbo entre guillemets abakizwa bose no kwemeza cane ko ari abakizwa mugabo nta n'imanza ndi bubacira kubera utagorotse uyu munsi ngo bigorore neza ejo ashaka kubigora bikagenda neza ariko kuba vyiyumvikaniye batagira ikibagera muri bo nkuko Negita bivuze ikibagera no kuvuga ngo sinzi ko ndakanda guhakarira ko muri sentare sivyo urashaka kutubwira uti mwebwe babiri nta kantu karaba hagati yayo nakarero ntanze kugira ngo tugume muri iyo domaine nyene wewe washimye ko tuvuga mama Julien ntafise ibibazo by'uburofa nk'ivyo akisiri ibibazo ibintu biri bisa kamaro cyane je ntibyo bitaho umwanya tubwo nta kintu mwege ko ni gutyo nyene jewe nkabihakana nabwira nti ukuri nta narimwe uyu nawe ati nta kuri nta narimwe mugabo mu mutima wacu umwe wese akaba bizi sene yose ayifise mu mutwe ati c'était aha byagenze uko urabitahura ako kantu kakugera rero nako kantu kindani kaguma kakwagiriza muri turashaka no no muri sentare kwere akaba ari ikintu twakoze shaka tuve muri ivyo bijanye n'ivyo mugabo tuvuge ikintu kibico bakibaho kwica uramaze gukorora inda ukarahira n'ukuri kw'Imana ukarahira gose mugabo imbere ya y'uri karagu y'umucamanza ukarahira ukaronka n'ivyemezo utanga hakabaho n'abagufasha n'abagenzi bavyemeza yuko utavyo urakora mugabo mu mutima wawe indani muri wewe bakanaguproclama uti nukuri arete twabiravye neza dusanze yera mugabo inyuma yo kugira ko wera mu mutima wawe hakaba hariho agatima kariyo kakubwira ati uravyumva mu gihe rero ba bantu uvuze ngo bavyiyumvikaniye vya bintu jewe ntemera ndabigusubiriremo oya sexualité byo guhuza ibitsina abantu batarubaka ntibirekuwe c'est tout n'ubu birenze ko ushaka kuvyumvikana n'ubu byumvikana mu vyumvikana inciro 200 kwijana nta ngorane nimugende mu bikore ariko jewe ubutumwa ndaguha yego ntimuri abaminere mugabo ntimurubaka
none ivyo jewe ntibamfashe ku nguvu reka ntibagufashe ku nguvu kweri nagiye nico gituma nakubwiye nti ko ari ivyo wihitiyemwo wewe arete nukuri genda uze wiregwe nta ngorane nukuri nta ngorane nta kintu na kimwe mugabo ku bwanje mbona vyari kuryoha cane bikaguha iteka bigahiteka umuryango wawe bigahiteka abagenzi bawe bigahiteka igihugu cawe hamwe urindira ukabikora mu gihe co no kuvuga ko ari ca gihe uvyemerewe ukavyemererwa n'abavyeyi n'abagenzi n'inshuti n'amategeko ariko bishitse nk'uko wabivuze bikaba ari ibintu mwashimye mwebwe babiri mukaba mutari abana batoya bangana n'abandi maze iminsi mbona ariko barabivuga ko cane nukuri ivyo jewe ntaco ndabivugako navuze ntimureregwa jengira ndakubaze ngaho rero nk'umupsikologe sivyo canke uri umuntu usanzwe ukora mu bintu vyinshi n'amategeko peut-être ushobora uyazi nk'umupsikologe uzi ati ndamufasha urumva turabizi neza umuminere niwe ivyo bintu bitari kuriwe mugaje antake Arlette nk'umuntu akuze sivyo n'umukope wanje X canke umufiance wanje X sivyo turicaye twaryohewe twenjoyinze twavuga okay reka twitemo izo terme z'ikijene izo ziko zibiciye wavuga ngo twitemo umenga n'akantu karyoshe nyene mugiye kugira umve murazi ngene mu gifaransa babivuga mu gifaransa bavuga ngo on fait l'amour mugabo bibliquement ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero y'icaha on fait l'amour finalement c'est pas l'amour c'est l'amour umva rero ngo reka yaterme kwitamwo mukitemwo donc genda mukitemwo mugabo mukitemwo en conséquence murakuze ni muri abana uwari kumbabaza ni wa mwana justement akoze ibintu justement nanjye nico gituma ndiko ndavuga numva ntako sari hari uriko tujya babandi ntajya nukuri ntajyo nimba tubaha Imana nakavuze nimba tubaha Imana ntako sari hari genda umunsi uzogera aho ubaha Imana uzobona ico nzico tuzokumvikana ko un jour tagiye mwakitamo none mbe hajya mwakoze ikosa hajya none erega n'Imana rimwe na rimwe wavuze ikintu kimwe hari akantu wavuze utangura hari akantu kaza mu mutima ukumva kaguma gakubita mugajewe mugira urumva nafashe decision nk'umuntu akuze nabikoze ndabikunze agatima ntigakubita ako rero nuko habahange urazi gituma bahange urabona umuntu kugira ngo abe umumaraya babandi bo mwibarabara pani ibi vy'umumaraya bindi bisanzwe mbabare kuri tandukanya ari bibiri ubumaraya busanzwe ntunjaniranye umumaraya ni umuntu agendana n'abagabo benshi bibaye na ngombwa akayibyaza umusaruro canke ntabibyaza umusaruro bivaye n'ivyo babona ko ari ivyo vyiza hanyuma igituma navuze umumaraya wa undi ruhebwa twemera nyene twese tuzi au sens du terme hariho abantu bitwara nabi ku buryo bamera nk'abamaraya tubabona ari abantu bengo bariyubashe abantu babayeho neza mugabo ya definition ya nsiguro y'ubumaraya vy'ukuri ishoka kuri we ariko ubumaraya ndiko ndavuga ni waho nyene yavyemanze urazi ko ari abantu bavyemera akavuga ati cewe bimeze nuko jewe nivyo nahisemo bajya rero batanguye nk'uko uwitwa Kaudensia canke uwitwa Margarita canke irindi zina woshiraho yatanguye agatangura bimubabaza ko akoze ikosa agatangura atinya agatangura abona umengo hari ibintu akoze bitari vyo naho baba bavyumvikanye na wa wundi yashaka ko bavyumvikana naho baba bari d'accord bavyumvikanye ko mwari kora bivuga mugabo kubera ko yama ariko arabikora akabandanya bikora akagomba bikora haragera igihe kagatima nama none urumva kama kavuga kagasura kavuga kagaba kavuga kagaba ibyo ni kuragasa bya leta reka ibyo bintu naho urashaka gutwara inda urashaka kugwara maladie sexuelle transmissible nuko ndiko ndabivuga ko ingaruka zavyo hataragera urashobora gusanga habaye iki urashobora kugwara sida urashobora gusanga ugize ama infection urashobora gusanga kakagoma kakubwira ibintu byinshi mugabo wewe kagumurengako aro nigashobora kukubwira inciri igihumbi karavuze 5 karavuze 10 wowe ukanga rero mu vyumvikane mubigire mugabo mubigire en conséquence niyo mpano je ndiko oya urumva ntitwavuze ngo je ndi kuri kotega y'abandi bavyemera ko ari ivyo bimwe bya wa mwana nabona avuga yuko ari ahubwo oya ari umwana yavuze kuri kumukubito aravuga yuko ahubwo utabikora imbere ahubwo yahomvye abantu bariko barakurikira
mugabo entre temps ndakwibutsa mbere ko icyo uvuze uriya mwana n'umunyamusaga w'iwacu ntumuvuge nabi yarabivuze uko avyumva kandi yaratanze iciyumviro ciwe kandi n'ukuri uriya mwana uretse ko vyamutumye amenyekana cane ashaka kwibyaza umusaruro naho yavuze ibintu twe twita ko atari ivyo kandi si vyo kubganje avuga ndakubaza bigiye yavuze ujya anya ubu twogenda tureke kuja mu Burundi bwose ngahe Bujumbura nabakobwa nk'igihumbi canke igihumbi barenga twora nk'abameze kujya mugabo atinya kubivuga ko bameze gute genre bumva yuko nabo bifo kubikora mbere bafise avini yafise yego ariko impanuro ni yindi kuri bose nico gituma umuntu navuga yuko turiko turakora kino kiganiro kugira ngo duhanahane ivyiyumviro peut-être dutorere inyisho hamwe ashaka ko ari n'abariko baradukurikirana bakavuga ati ndabiro bajye barasatse n'ibikini ibi turiko turavuga no munsi birahari hari abafise ibyumviro nk'ibi mfise jewe ngaha hari abafise ibyo pasi ariko aravuga canke Negrita mugabo turakeneye kugira dutorere ikintu hamwe rero kuba ufise iciyumviro cawe ntibisigura ngo bica byiki cyuri ucumuzi ivya wundi ngo ntagiye cavuze ahubwo no kumwa company wo muntu yego Negrita yarafise hayi umwanya ijambo ryamwe ego nkuko waruheje kubivuga hari yavuze ibintu bibaho biriho genda bisagenze benshi ahantu duhurira n'abantu tukayaga hari usanga hatayemwo nk'icyo gisije hari umuntu yigeze kubaza ati gisije kijanye no kugira la mort avant le mariage igisije kijanye no gukora amabaga mpuzabitsina utarubaka okay hanyuma umuntu ndamubaza ati mbega ndakubaza hari muri kiye gihe cy'ujya mwana kandi hari umuntu akuze ndamubaza ati mbega ndakubaza wowe tuganire nk'abantu bakuze urumva ati tuganire nk'abantu bakuze wewe mbwira gukora sex imbere yo kugira mariage twe ko tubifata muri cadre ya fiançailles acambwira ati ku ruhande rw'Imana ni cyaha atariko ubishize muri logique ukiyumvira neza kazungutse ubwenge kandi umuntu akuze ariko arabikora yego oya n'umuntu akuze gusa umusore ati ariko ubishize mu mutwe ukabyiyumvira ko kabiri kandi najaho nicaye nkumva umenga ibintu ariko arambwira nibyo babyita kugenda gahwekere hari igihe fasi usanga ukoze ku kantu yanze ngo karasinziriye kumbe uravyuye waravyutse acambwira ati urumva ni ukuri kugira sexe avant le mariage muri fiançailles bien sûr ati ni ukuri ugiye kubiraba yego ku ruhande rw'Imana nica ati ku ruhande rw'imigenzo y'ikirundi aturabona imyaka tugezemo ngabyumva ati kubikora ava rero cyera ugishize muri logique ico kintu nica ati kuko urashobora nukuri ati bahubwo bakwiye kugikora ati kuko urashobora gusanga hari ibintu wibaza ko bimeze neza ukadekuvura ikinyegeje indani rero ushobora kubiraba akaru ugasuzumisha uwo muntu wawe mugasuzumana mugasuzumana nuko naje aho nicaye nkiyumvira ati kavuga byo kwera ibintu kugaho nibyo tiko none nk'ubusanze mugana naje ncangira ikibazo none go nica none nk'ubusanze ugiye nyene muri hanganye iwe yacyampa example zibiri yampaye example ati ego muri hanganye muravuga ati nta numwe azogira ikiniki gasanga hari umwe yikubita quelque part akakivura umusonga nawe urica urasamye uri kuri hangana na ugasanga umwe muri mwe bwarahemukiye undi ikindi cya kabiri ati hari igihe usanga hari ukuntu wowe umeze Imana yakuremye ugasanga ujya mu muntu mugiye kubana hari ibintu adashoboye cyangwa haraho ukuntu sinzi ukuntu wacita mu mvugo mbabarira ahadashika cyangwa ntugira ikibazo ahadashika canke ugasanga afise wewe ibintu utoshobora kwihanganira abyumva itire ni byiza basati mugabo mukabikora nka kabiri cyangwa gatatu nimumenyerane kimugabo mugasuzumana ko mukomeye gice yaho ndumva ariko ibintu nibyo
none wewe aga yagwaye ibibazo mpanuro zibiri zonyene yambwiye kabiri wowe basi mugira ati mugire nka kabiri cyangwa gatatu kugira abo umuntu wawe ukuntu apanze nibyo ashoboye icambere ukaraba ukamugumana ukazuramuha rimwe rimwe kugira ngo ntavaza kuraba ku ruhande ukazuramuha rimwe kabiri ugapima urabe yuko ibintu bipanze ko vyifuza uko ndavyifuza ko hari ahashika cyangwa ikibazo rencangira hera ndakubwire n'ikintu harawagushika ndabuze ijambo ushobora gukoresha kugira ngo abantu ntibahave bagitahura nabi gira pasi mu gutwi aratubwiye ndamwizigiye aratora inyuma kabiri nashaka ugasanga donc rekoke ukuntu Imana yaremye kenshi ico kintu ndamugiye pasi gikunda kuba ku basore kimbwira basi nanje numva icyo ku basore ugasanga ukuntu Imana yamuremye kutaguha tutaba satisfied voilà umukobwa ntaba satisfied ati bitewe n'ukuntu Imana yaremye uwo muntu ugabo cyangwa uwo musore rero ati nikubirabira byose kugira ngo nimba uvuga ati ibi ntacyo nimba ariko Imana yabiremye kandi ndabyihanganye ndabizi ibyo njamo ndabizi uramushikiye cyane ngira mvuge kuri ibyo bitatavuze icambere umukobwa yabimbwiye ejo nukuri rero umukobwa ejo yakimbwiye yambwiye ati hewe wewe rero yari serious pana bisanze yambwiye ati ha musanze bamaze gusinya bica bigenda gute ha musanze okay genda vyumva ha musanze bitameze neza waramaze gusinya ati je mama eka nta bintu byo kwigereza ko je ndasuzuma nkaraba ko ibintu biri okay oya urundi ruhande ndakuvuye ko gatoya none uwo muntu avuga ati ndasuzuma turabizi mu rukundo na pasi naho ari mariye sinibaza ko yagendanye n'umukobwa umwe mama Junior niwe mwahuye wenye reka ivyo bibazo bireke oya tubandanye ico nyene tubandanye ico nico kitashaka kuvuga ko fete hari ikibazo cyuko abantu bashaka gukompara abandi ni oya njenge meze ucuza kumbwira nawe ndiko ndabaza Negrita uwo mukobwa aravuga ati ngo ngurumva ngo nogenda gute ntapimye none gashaka konzi ushobora guhura n'umuntu mugakundana sivyo mugategura niyo mariage mbere hari n'abahebwa bageze mu madote he umva ko muri ko urapima ukazogeza he uzohava usanga ubaye muri yanuze pasi yatubwiye ya kategori yayi aho rero naciye example jewe ona urumuko reka mvuge ku bakobwa ko nitwe bikunda kugora tugiye kwipima kugura ipantaro surtout ugiye kugura ipantaro urumukobwa surtout nka James Bush biragoye kuronka ipantaro nk'iyi kuma wigera ukura hariyo wigera igatabuka aha cyangwa hariyo ushiramo umubiri hariyo wambara ukabona n'ikiroro kingana gutya ni kuvuga hari gushaka gutaha utaronse impuzi gukwiye sivyo rero urashobora gupima ukigera ukaja mu botike ukaja kwana ukaguma uhindagura monami uzosanga warigeze warasuzumye waracotse uraruha biraruhisha kwigera impuzu nace ni example cyo bifatanya cyo byumva icari ugumye usuzuma uvuga ngo reka nsuzume iki kiransu yaranse wapu nitwo reka nujya kangerageza ujya byibushe kangerageza ujya yonze kangerageza uzose usanga biriko birakumena umutwe rero je nibaza yuko pasi nawe biheze wemeye yuko bigora kirakoye mugabo shira muri logique pasi bishira yo logique namayo wabishira logique namayo sirigwa ndajaye bushasha je niyo nama logique ya mbere ngomba ko tuvuganako kugenda kumuha ivyo muha kugira ngo ntahava agenda ku wundi kera assurance ni giki kikwemeza ko ni wamuha uzoca umugumana iyo ni logique ya mbere ngomba ko twiyumvira ko n'abadukurikirana biyumvireko kuzura muha ngo hari umuntu yohava acomoka mbega biranyemeza neza ko bizoca bituma tubana kuko ari we nashaka mu gihe muri fiancé canke ari we nashaka mu gihe muri en couple kubakundana ata objectif kubera gukundana n'umuntu atari fiancé n'umenga nta objectif yari ivyo sino bijamo cane narabirengeye mugabo kuba fiancé no bivuga ko ndabizi ndanabishigikira fiancé ni ikintu ciza ubu ufise intumbero uri kurajako
na mariage ni ikintu ciza ufise intumbero ikirajako mugabo intumbero ya fiançailles n'intumbero ya mariage ni intumbero zibiri zitandukanye rero jewe ndaza ndatusha cyane kuri fiançailles kuko ivyo bindi by'amakouple ntavyo nzi jewe ntavyo nzi navyo shaka gutebaho ni birori biriko biraba nyene ibirori rero umuntu abiraba nk'ibirori hanyuma ica kabiri kuvuga ngo gupima kuhazwa kwa guhaza ivyo bipimo vy'ingene muhazwa mu bironde mu bipimira hehe ko jewe aho numva umengo no pimira ko guhazwa kwanje mu buryo bwose nubwo burimo hari indi domaine ndabibonamo jewe gupima guhazwa kwanje ndabishira mu maheve ntabishira mu preference ntabishira mu caractère yawe uko umeze ko witwara nkabishira mu ma expression yawe nkabishira muri yamana yanje nagize fondation gute Imana yonyemeza Negrita ikamunyemeza mu mutima hama nkaba nkiriko ndarondera ibindi bintu byo gupima ingene mpaga ndiko ndarondera ibindi bintu binini birebire bitoya bivyibushe bigufi hari ibindi bintu ndiko ndarondera nibaza ko byari wavuze je tapse ntabwo nca ku ruhande ndabivuga mu kirundi kuko nivyo nize nivyo nigisha n'abandi jewe nkaba naragiye ndahura na Negrita ndamuraba mbona kiravyibushe kimeze neza ni cara ciza nyene yego sawa ivyo ni vya mbere ivyo nuko nyene rega bigenda no mu bakizwa nuko bigenda nibihera mu ijambo ry'Imana na mpemu yera je n'ibiki n'abavugishwa baje na ubera nyene kabira bakabona ko ari bien hanyuma mwaganira ugashima ibiyago hanyuma biga character yiwe ugashima iyo character yiwe hanyuma wabona ibintu biriko birivuriwa neza ukabimana vo mana uyu muntu il ou elle m'intéresse mfasha kugira ngo ejo sinicuze mfasha kugira ngo nshike ku ntumbero yanje mfasha kugira nshike kuri rêve mfasha kugira mviva ama experience na ma rêve yanje mfasha ugufasha numwe rero je gupima ko wanje naho ndakora ivy'iwanje nkashima hanyuma nkabwira ubishoboye kumfasha kugira shwa nziza kugira ngo kameme nzoye mu bintu mugabo nitwaza muri ivyo bintu byo gupimira muri iyo sanse yo gupima ibintu ivyo inke zipima zigatabuka izindi bapima bagasanga ni binini nanje ko kantu sinakemeye pako kantu bon nuvumengo ariko ndensita cyane kuba jeune canka abakuze babona ko kugira imibonano mpuzabitsina imbere yo kubaka urugo ari byo byo bavyiza ko byo bafasha kumumenya kuko byo bashaka kumubona ibimuryohera n'ibimubihira agaca tesa ageze mu rugo ivyo byose uzoja gutesa ngo nuko hari byo wabonye ari byo sawa sivyo bizokubakira urugo bivaye n'intumbero y'urugo mbega urugo niki abantu banze bamenye fiançailles niki urugo niki ntabwiye ko ivya copinage ntabivugako copinage n'ukuri nibagira wari wanambarije karata avyimvikane muri copinage umva bagire gushika barusha nta ngorane copinage n'ukuri naco ndabivugako copinage n'ukuyoba copinage ni guta intumbero madame umwe twakunda gukoresha yitwa gutse umwe asenga manisha Alice yarigeze kumbwira ati copinage ni yavuze ni satani genre ni nk'urupfu mu bisanzwe ni kintu no kwiexposa kuri danger ya indi tabaho iyo rero navuze ko atacu ndayivugako mugabo fiançailles na mariage ni kintu ciza cyane gose kintu kiryoshe ni kintu cyo encourager abantu bakundana muri fiançailles natandukanje fiançailles na mariage d'abord ntifise intumbero zimwe muri fiançailles wifuza kumenya neza udakekeranya uwo mugiye kubana bidasubira kumumenya muri bwa buryo Negrita yatubwiye bamubwiye oya kumenya uregura shaka no kumenya umuganiriza yego muri psychologie clinique baratwigisha sexology hari ibiyagushobora kugira n'umuntu kamumenya ivyo akunda n'ivyo yanka sans toutefois ko mwiriwe muri injira muri ivyo bintu byose hanyuma umukunda none shanda gukunda nzi ko ngwaye sida two turagana ahubganisha Negrita je ndagukunda mugabo naho ndagukunda ndagwaye canke sindabikubarire nimba ndagukunda vy'ukuri haraza kugeraho ndakubarira je vais avouer ico kintu ninacavuwa rero nimwe mu masinye yemeza ko ndagukunda ico nyemeza ko dukundana cyane je nawe unyihebera suko nje nkagusimbirako kugira ngo ndaguhe iyo kazi yo gupima ivyo upima canke iyo kazi yo kugwaza mu gihe no mfise erega nabyo bintu sexuel hari nk'ibintu échange d'esprit
hari ibintu by'impwemu mbi canke nziza muhanahana kubera iki mwishira muri izo risque zo guhana impwemu mbi avant le mariage ko muri mariage mwa muhuza amaraso kijya acte sexuel murahuza amaraso murahuza imitima murahuza ivyimviro murahuza none gasha uzava usanga bagize mariage n'abantu benshi niba zurahuza imitima n'amaraso upima ivyo upima uyu munsi upima ejo hanyuma ico no kongera ko kugira ngo kamemese nirgungana ijambo nize muri psychologie ngo l'homme est naturellement insatisfait upima rurerure upime rugufi upime ivyibushe upime ivyonze upime ivyo upima vyose nukuri nta musi numwe muri vide ya l'absence de Dieu la présence de Dieu muri wewe iyo vide irahari uzopima uruzi uko urushaka canke urubura uko warushaka uguma urushaka urumva ivyo bintu ushaka ni wabibamwo nuko mbona bariko birabatwenza bo quand même ndiko ndabivuga hapana kwera ko ntagira indero mugabo juste pour reka tuvuge muri langage gwagaruka gumva ntitugira ibintu mengo ni bitito n'imigane turiko turaca tubwira abantu kuri nimba urondera ivyo urondera kuri urwo rugezo ubishakako sawa urabirondeye kwa Monsieur X urabironse sawa none ko bironse mariage tuba nziza cyane gusumbiza abandi zose nimba itazobanziza gusumbiza abandi zose urakoze cyane nimba rero cyo atari go rufatiro tureke guta umwanya muri sexualité mu bintu byo gusambana imbere yuko twubaka ingo ivyo urabikora kwera ufite izo mpwemu mbi zo gusambana mugabo ntubikore muri sanse yo kuraba neza ko mariage yawe yohava igenda neza gusumba hanyuma ikindi mwibaza yuko ababikoze cyane bagapimura bapimura upimura no kuvuga ngo wambaye ya mpuzu urakura urasubira kurambara iyindi urakura mwibaza yuko aribo bice bigenda amahoro menshi mu rugo bica bibaho tugera mu rugo tu compare ugatangura kubona ufite ibintu bigereranye ufite ibigereranye bati urumva jewe ibisi byo nkunda ariko ndakubwiza ukuri wa muntu wigenza ubuntu ukagira ipfasoni ukiyubaha ukihiteka abavyeyi ugahiteka sinzi reka mvuge n'igihugu kuko numva umengo kera byari bifite insiguro nini cyane ukigenga ubuntu ukagenda uri sugi sindavyinjiramo bya copinage niko ndavuga bya fiançailles na mariage nukuri uwo muntu muhijya mbere nta ntambara nta ntureki hari ijanye n'ibintu bya sexualité mugira mu rugo ntibibaho mwumve ingene twiexposa ugwaruka rukiri toya twiexposa ku bintu by'ibibazo tutateza kubamwo umuntu muhijya mbere mu rugo ntabwo muhura n'ibibazo byinshi de problème sexuel kutaba ama insatisfaction n'ibiki by'abantu abantu bitwaza ubu ngo hari ivyo atangirira ngo mazindwi yose waheze ukwezi ngo arabwo maraba hari muramenyerana ritme mugiye ko mumenyerana iyo nyene icyo udakunze urakimubarira kuko ni uzi kandi ntwaba umubwira ibindi bintu atari bwumve numubwira ibintu atazi umubwira ivyazi kuko uri kuvuga vya bindi wabonye wumvise ivyo ce que tu as ressenti ce que tu as vu ce que tu as entendu muri we muri kumwe nawe muri ko muraganira muri ko muraviva mu mayanyu y'urukundo c'est là où on fait vraiment l'amour na ndiko ndababwira nti bamwe bagira l'amour sinzi ko ari kuyigira cyangwa kuyikwegera mugabo abane nabo abo babihanganye bakabana il vit vraiment l'amour hanyuma ikintu cyose kibaye mu rukundo naba ndiko ndabivuga kiba ciza ikintu cyose kibaye mu rukundo nimba mpuye n'umuntu abe yaramaze kubikora abatari bwabikore abafite experience nini yarapimura upa mugabo akaba yabikora icyo turiko turabamwe ivyo turiko turakora ivyo tuganira objectif dufise vyose biri mu rukundo ibiherezo ryavyo iribagiza nitugera mu rugo ngo ndaguhore ko wewe wapimye urapimura ya nagukunze kandi warabimbariye turabizina nyimwe nta ngorane hari urumva kuvugisha ukuri ni uko kuri mugabo n'abajene ndafise ubwoba ko babana bumva ko irifo kuba muri genda ukiri ataragera ugakora kweri ukaraba ibiri ivyo n'ibitari ivyo ukagerageza biragoye nuko kuri ntako azoja kuvuga uwo ni yahura n'umfiance ntazomubwira buri genda bwiwe ntazomubwira amateka akomeye gose y'ubupfu reka ndavyituko ndiko ndavuga cyane muri fiançailles canke muri copinage canke fiançailles itagira intumbero kuko risque zose ziba muri fiançailles ifise intumbero kuri jewe sinavuze ngo ndankuraje yuko boza baratesta umugabo risque yose yoba ku bantu bari muri fiançailles bafite intumbero nzima
bahaye ikibanza Imana bakabagide hari amafuti amakosa umuntu ashaka kugwa wari we wese umuntu nk'umuntu nkayatahura nkavyumva ko byashitse ivyo rero navyo nyine sidabitebaho birashika ntawo kugira umweranda ngo n'umweranda asumba abandi bose mugabo hari fiançailles nyinshi ku bantu bafise intumbero nzima baragera kuri target yabo barashika ku ihangiro bihaye nirihe mwihaye aho niwe uca wishura uri karatwumviriza nirihe hangira afise nimba ari ryandi ryuko ategerezwa gukora kwera pimure barayishika ko nabo nyene mugabo fiançailles nziza ndiko ndavuga ko si ivyo nukuri turahuye twigane tumenyane tuganire tumenye icyo twifuza mu buzima tumenye aho dushaka kugera ibijanye navyo niki kiganiro turimo mwashimye ko tuganira ko kijanye no kurangura amabanga imbere y'igihe hataragera Imana ini yadushoboza inshallah Imana ni yadushoboza urakumva ko kandi Imana ni yadushoboza biragoye gose reka ndakwereke nakandi basi ndabona ko mushaka ko ngumana bivuga reka ndababwire nakandi umviriza kiragoye ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa vyose apana bimwe byose utibutse guhamagara y'Imana ngo igushoboze kuzoshika ahantu biragoye cyane ahubwo birashobora no kukunanira cyane chance nini niyo kukunanira gusumba kuhayisisa mugabo nimba wizeye ubushobora kuguha inkomezi ukazura mubwira hari no situation ndafise umugenzi wanjye Amerika arambwira ati je nahora no ntango burandevu n'abantu nyina tuhapanze nyina aho tuja n'ingene tubigira kira nkaca ngena afuka amahana mana ibi bintu vyiki yari umuhungu umugenzi wanje cyane nava mwiyumvira wari wenege n'umugenzi wanje cyane oya negrita kwera akora ku televiziyo azwi n'abantu benshi bo urumva ndavuga ati mana urumva ko implice mw'Imana mu bintu byawe nizo copinage basireka n'abakopinage tubafasha nimba byakunaniye kumva ko kwihangana kuko kiri muto tuvuze copinage buto kubera copinage implika mw'Imana kitimana ya jewe sindagera ibyo gukundana marera inkomezi zo gushobora kuza ndarengana ibyo numva erega benshi se bavyigira nakarira nagashuwe kaba gashushe hari ukuntu aba yiyumva aca no mwirigara ry'abantu bakuza kumva ibihe turimo n'ibihe usanga biriko biradusaba ko tubaho ubuzima buryoshe kandi bigoye bitoroshe kubamwo akumva ko hewe atupri ko vyo bakose none abandi ko basohokera ku kigabiro abandi ko basohokera hari ahandi ntiriwe ndavuga none jewe none nta n'umutipe base ashobora kunsohoka nayo rimwe akagerageza kurondera udustrategie twotuma akagerageza kwiconnecta abo umutipe yo umufuyo umworohereza n'ivyo vyica abantu nayo ahandi ho uri umuntu afite intumbero nagira mvuge nti rero hari umuntu yamplika ibintu vy'Imana Imana mu bintu vyiwe ko Imana vyice umugenzi wanje arambwiye 3 fois je ndamaze gusaba Imana abana turagiye na naka nagira mvuge izina turagiye na naka yo nenda baza mwaravugize ubwo erega sibwebwe oya sitwebwe frère okay tabat jewe ndamaze gusaba 3 fois Imana imfasha ngiye kuri gahunda 3 fois biramaze gupfa kandi nkabona ko bipfuye kwera ko nabisavye Imana ko bipfa none abantu bari muri fiançailles ni implika mw'Imana buze murayisaba ivyice basi mwe nimba byabananiye erega irashoye kuvyica nukuri ravyica bien ukazibona harabaye akana ngo urumva ngo fete ndagize accident ni moto ugize accident okay tare subira inyuma kwa muganga canke ngo uyo ngurumva canke mama ngo ciyambwira rasta ndiko ndabivuga ko ubuntu bega arabizi bon ndiko ndavuga ivyo bambariye ndabisubiramwo terke ngana n'abantu benshi alors shaka juste ni sawa nukwida umutekano rero ndangize kameme ndabarekana yabo gice bivuga ko mugabo birashoboka ko umuntu aba muri fiançailles birashoboka ko umuntu yevita copinage birashoboka ko umuntu yitwara neza kuvyerekanye n'ubuzima ndoragitsina bikamufasha ko atobibamwo mu gihe kitaragera kumbura ushaka no kumbaza uti none
kuvuza imana cyane bishoboka abatemera imana nabo none bazoca bagira gute hari ikibazo gikomeye mvuze ibintu byose ngira ngo n'ibibazo bica bigabanuka turafise ikibazo muri societe y'u Burundi cyuko nta education sexuelle gihari ntabwo bacigisha urwaruka ku kintu cerekeye ubuzima ndoragitsina mu mashuri yego birahari mugabo hari hantu bagarukira hari hantu bagarukira umenga ni ibintu biri limite byaraje niyo bacice umuvyeyi ati turiko turategura cyane isoni yo kukubwira yego n'umwigisha wawe ni nyene yumva ko ari umumama avuge afatiye kuvyo wewe ahora abona canke yumva mugabo mama wawe akubariye iyo kubwira de vérité qui t'absure kubera arakuzi aza agashuhu ufise kuva muri ya myaka 11 n'ibiri n'itatu kuduga kugera kuri iyo myaka 20 urushikanye ucankirenga arazi ivyo ukunda arazi iminyuro arazi ngene horo ucomoka arazi film horo uraba arazi ku telefone kumbure abagenzi barabazi bose bamugendana kumbure arazi n'utumessage tumwe hari ibintu mbona mu ngubu usanga abagabo n'abagore bagizanya message mu telefone bijya nushaka kuhisha ibintu byose igihe cyose ntibikunda kode mushiremwe musubire nimba byabaye ngombwa yuko izo message un jour imana ipermeta canke shetani ntavyo nzi kiba cayi permesse mugabo nemera imbaraga z'Imana gusumbiza shetani Imana yashatse ko ivyo bija habona unyegeze canke n'umuvyeyi mwiyumvire mwebwe mumaze gukura babavyeyi bacu ibintu batubonyemwe twe twari tuzi ngo hajya ntavyo yabonye urasohotse ijoro ruri uracomotse ngo hajya umva arashaka kubahagaze mu idirisha ariko arakora abagukije ikuragira na yasaha bagarukira akashaka kuba yakubonye nijya gahunda bapanze n'uwo mwajanye arashaka kuba ari wo kuho nshatse kuvuga iki hamwe abavyeyi bafata mu minwe ikintu cerekeye indero education sexuelle indero y'ubuzima ndoragitsina ku bana babo bakabigisha kare kuko mu mashuri bigisha abana kuzoba abantu bazima mu buzima kuzorondera amafaranga kuzorondera ingene babaho kuzokwiga amashuri menshi kuzogura inzu urumva kuzogira icyo bamariye famiye yabo mugabo ntibatusha hahandi havuga ngo niwitwara nabi muri adolescence yawe niwitwara nabi muri puberté yawe niwitwara nabi muri fiançailles yawe niwitwara nabi muri mariage yawe abavyeyi bafite uruhara runini cyane rwo kugira ngo vya bintu jewe ntemera byo gusambana faire la mort avant le mariage imbere y'igihe imbere y'uko birekurirwa n'amategeko n'abavyeyi ariko uruzi ngene biryoshe uri kumwe n'umugore wawe mu cumba mama wawe akaza akicara muri sala akabarindira kweri akabarindira muri mu cumba muri ahantu murekuriwe yabarungitse yarabaherekeje yaraje arabatwi arazi ivyo urimwo mama na papa bakaza kukuramutsa kumbura ari surprise bari barenganye n'imodoka mbo kuri twebwe ku bantu bagize imana bakagira abavyeyi bashaka bavuye rugura akavuga ati jewe nukuri nabakumena ngo ndabagire surprise agashashi kavuga ati papa umwana tubite papa ari harajyanye mama ari arajyanye washika kumvira di muziki raryoshe ro mama na papa sogo na mami na papa bakaca bicara mu isaro kabarindi neza n'umuneze kubera aziko nahantu yakurungitse naho uteba arakurindira naho wihuta nta ngorane naho uzi ukabwita umviza rero mama nimwari mwambariye je suis désolé ndabakunda bizu atariko bye mugabo rero idutebari hari ibindi bintu narindimwo umva akumva incura amajana kubera ni ibintu ufitiye urega n'Imana hajya kujya mu vyo yabanezerewe nibaza ko n'Imana ari kwinezererwa cyumvira ryohewe rero ndahamagariye abavyeyi cyane ikibano urabona abavyeyi ubu bamwe bana ko abavyeyi yari ujya kuvyaye mugabo nujya muvyeyi wo mu kibano nujya muvyeyi wo kwishuri nujya muvyeyi yaguhaye lift ubu muvyeyi araguha lift umuvyeyi akaguha lift agaca gukonjika Tagenda twaya kanimero pasi bigezwe nukuri ndasabye bampindukize ko micro manze mvuye bampindukize ko ntango ari gwa nukuri aba papa naganiriye na Miss Burundi setera fois passé avuga yambwiye ijambo je yabambwiye abantu ndakabuta cyane mu mutwe ibirangora kwibagirwa yavuze ati ngo hari abahungu benshi basigaye batisonera n'abapapa nukuri musigaye mu exagera birenze umupapa usanga angana na sokuru wawe tutimagine nk'ivyo bintu kameme nimwihiteka na mwebwe nukuri ego turi mu bihe bigoye
turi muhe isi mengo yarateye imbere cyane mugabo iteka rega umuntu ni wagiye sivyo gapasi uri umushinga nta iteka ni umuntu agiye hari imyaka ubugezemwo vraiment nimba byase genda urondera abagore basi mungana muri generation nibakizwe oya chance bakizwe apana kurondera abagore bajya abagore urondera bafite abagabo babo imagine kubona umwana usanga ari mu minere ukumva ngo nzinanye na nawe mauvaise esprit navyo birabaho urakoze kuja kuri ico kintu cya papa nico nashaka ko ugijako nariko ndavuga ku cerekeye mpore none hanone niba uzozura kwemera kwaswa bahagaze ngo babatware muvuge no nimba mufise amakenga ndakubwirega muhebere ifite mugende n'amaguru mugabo mukubana ubuntu sinzi yuko muhebe rendez-vous no gufungura utuntu twiza faut pas donner accès au diable arrête hari ibintu tugira umujene akiri mutoya umwanya umwe ngo twarasa dusigaye oya nakarira abigeme bamba barire n'ukuri nagashuri kuko bimwe sinzi wakivuze muri imwe na Negrita kumva ngo kubera ko nakasohokera ku kigabiro par exemple niho tutanze exemple ugaca uvuga ngo hajya ahantu hasigaye hatesa iki niki nanje shaka kwashikayo ushaka kwashikayo nta buryo ufise bugushikana hajya gute ujanywe nande sizo zahandi so ntugire madame Savio twaraganiriye ariko aragira abavyeyi vraiment mugerageze gufasha abana banyu ntutunga iPhone nta kazi ukora nta hantu na hamwe wagiye hama umwana ubona arazanye iPhone igugwa amafaranga utazi hamushuguma wicaye kiracugariye ahantu nicugaye abavyeyi namwe abavyeyi nabo bara erega ibi byose turiko turavuga no musi sinibaza kwisije yari kubi ihari paso no musi tuvuga ngo kugira amour avant le mariage yuba tukiri muri ya education ya basokuru baca aho hambere kuko cari kizira muga uno musi jewe nzotwarinda ndamuvyarira umwana muhira ahubwo mama aca tangura ngo yungwa kana kanje keza iki ni subirayo akitaho kuza n'umubone ugasanga umwana ntaranakwiza na simo ahubwo umukobwa yagiye ndikuvuga sima aba yakuzana n'uwo usanga ntanakwiza na 3 mois umukobwa atahabukeye ngo mama ni wafise umwanya no afise umwana no way nimwe muri ko muradutuma natwe tugwara yahore abavyeyi nayiko ndakubarira mbega urazi ko wa muvyeyi mwakuze muyaga kakwigisha sur la vie sexuelle hakikugihe ingene wagiye evoluer urazi ko na hano washaka gusohokera hamwe twavuga hagezweho ubibwiye mama ashobora kugusohokana cyane ko ndavuga madame Christian twavuganye nyo kuri we ngo yarabaha 5000 aho hambere yari kera yatugiye ati vyantumye jewe nta babukira ikintu kuko nabanze ati okay pasi example pasi arasohokanye nanje je nzomusohokana urakoze kuri ako kantu cubandanye gumaho nyene ntiwibagi abavyeyi bavyumve ko kwitaho umwana no kumuha ivyo akeneye bimwe biratuma dahaba bukira ibiri mwibarabara byo bimeze nabi gusuma birentoxique gusumba ivyo wari kumuha voilà nuko rero Negri wabaye satisfied ivyimviro biracari vya bindi cyane ni vyiza nka bamunye akanyosha we wacu kumusaga kiaive entre temps ahari je ndamushimira irya mwana narabonye ko abantu benshi menga bamuteye ivyatsi menga aramukritika mengo yaratanze icimviro n'ukuri yatanze icimviro kandi icimviro yatanze naho ntagishima jewe ntabwo ndamujija kuko ujya ashobora kuba umuntu atunganye gusumba abantu benshi bari bamujija kino gihe ujya n'umwana nibaza ko afite umuryango muwe ndamuzi n'ahasengera mu kirane hatwa muri CRG iyo ufise umuvyeyi asenga nivyo abantu bokwibaza ko bidatunganye bashaka gutungana umwanya wari wose ariko ico nshira muri uyu mwanya kuri ujya mwana hariho ibintu biriko biravugwa cyane muri kino gihe kwera akajambo kamwe ujya mwana yavuze ngira ngo niki kiganiro cawe nico gituma wakizanye ndibisa ariko reside yego ivyiyumviro urabona ko bihakwa gusa ndamaze kuba nani ma television je nacumvirije vraiment naracumvirije kandi urumva nuko banagikase ega bamuvyumviriza vyose baco gene byo gukata si vyiza bamuvyumviriza vyose ego yatugiriye nabi uriya mwana sinamushigikiye ijana kwijana sinamushigikiye ni kizira n'ubupfu nukuyoba kugira amour ukiri muto kugira l'amour l'amour utaragera kubaka munavuze l'amour nakibasibira igituma ingero y'icyaha kugira kusambana ni icyaha aro ingero y'igusambana n'urupfu
Et quand tu penses que tu fais l'amour, tu t'approches à la mort. Ok. Et quand on le fait, nous nous approchons à la mort. Ndafise ikibazo rero kwa Negrita. Ni vyiza yuko aba bajene bakiri batoya bagenda muri ibyo bintu by'ubuhumbu by'ubusambanyi by'ukuyoba ngo bariko baragerageza bapimura ngo barabe ngo izoba biryoshe bimeze neza imbere yuko bubaka yego we. Donc nishira oui ou non? Urishira icyo bishira cyose bikeneye ko usigure bidakenewe vyihotse. Je nimba bankurikiranye ariko badukurikirana ubwa mbere navuze ati gukora imibonano mpuzabitsina imbere yo kugira mariage ni bibi. Kutabikora bitanga amahoro gusumba. Bitanga amahoro uricara naho umuntu yo guheba uricara akavuga ati ntacu genda ndabonye ico wari ushaka. Ariko kandi kutabikora bitanga amahoro gusumba. Abandi nabo bakadusigurira ngo ubikoze bimuha ubumenyi gusumba. Bisaba yuko rero umuntu ahitamwe ushaka amahoro cyangwa ushaka ubumenyi. Sawa. Ubumenyi amahoro arashaka kuguha ubumenyi. Ikindi je nakumye ntanga example ku bagenzi kubaki ariko hari ibintu byigeze kumbako byigeze kunshikira nimo cyo mukata ndabazi tugakwijamba ndabazi iyo nkuru ndayumviriza ndabazi abantu badukikira mu pangu kata gace ngo niki hama ikintu ku pasi yabuze ibintu byinshi kandi n'ukuri byubaka ku bintu byerekeye mu fiançailles basha ndababwire hari abatipe bazi ubwenge sinzi ko ari ubwenge sinzi byo no bazi gutekinika bazi ebana kugushira hano bakakwereka mariage arrête akakwereka mariage kuri panze kayicoba urugo wewe wicaye hano ukabona warushitsemo deja muri cyane mugabo wawe ukuntu ariko yakubwira urugo wagwe cyane umva wanabyaye basi muri narabya naracitse mu handa vuga ati garuka n'ibituri are you okay umeze neza risi wicaranya n'umuntu ahantu arakubwira ati vraiment agenda keneye kintu tuvuga kandi akabasi hayo gose akakwereka wewe ahubwo wewe ko wewe utari kurabita nturi kurabyumva nturi kurabishuhira nturi kurabiha agaciro kandi akaguhamagara ahantu heza sitope bashanda mana hari abatipe kuri kwimana nukuri wase hamuvuga ati ahantu ndahavuye uvuga ati shimwa mana ko ahantu ndahavuye nkiri muzima araguhamagara ahantu muricaye akavuga ati ndakeneye ndabona yuko umenga wewe nturi kurabishuha mu nje ndashaka ibintu bitumbereye kandi ndashaka ico gihe yavuga ati uyu mwaka ni sishaka kuhera ico gihe aranyica bana aranyicarika kweli ni n'abatipe rero badatinya facture muto badatinya facture ikintu za kuno abayagipanze kimeze neza urabe navuga amazina urabe navuga mana basha uyu akacha kubwira cyo kuri pe porte kahise kawe ndakazi nako ntazi akakwemeza ko akazi mbwa nta byakwari wicaye ahantu ukavuga ati je ujya mu ntanzi wowe ukavuga ujya mu je ntanzi wowe umenya gute kubera ko akuze ahantu quelque part kuri television akuze mu ibarabara akuze agashamenga arazi wewe arakuzi wewe akavuga ko akuzi je nifuza yuko je vraiment ndifuza gushira mu rugo bagabo hinduka muri ko guhinduka akabashaka ko wewe akwimobilize donc ube mu maboko yiwe ni kuvuga iki sinkeneye yuko tuza turahurira muri bar muri plage urakeneye kumenya nahomba kandi ukabona ko abishuhiye ukabona yuko ariko araguharsera uze kumuraba muhira wango okay muravuye aho gati ntaci ibyo muhira abanzu byihoze kwanza gato ibyo muhira abanzu bireke hama tubanze kwanza none ubunyene ushaka mariage ubunyene none reka tubanze dukundane ngo yango jingo vraiment afite ama deception menshi nta bintu byo gukundana umwanya muremure nkeneye we gusa ba sérieuse ndakunda umuntu abatipe barandyohera canka abaga ndakunda umuntu anyubaha donc kugira ndakubahe nze muhiri wawe kugira ubona ko genda kuba canza muhiri wawe sivyo
inguzi donc kandi jye guhamagara ntuze je tanabona kandi agacashamo nayo n'amajambo mu ma message yarutura akagubya yuko utari serieze ibintu kweye yuko ntumwubashe ntiwagiye muhiri wiwe kandi ukajona kandi je mvira ngo njene nabihejeje jene kugushira nukuri akakubwira mariage wowe kavuga ati reka bwawe n'icyo sigaye inyuma ntuze ubwo sije ndiko ndigirisha nabwo cyenda shaka mariage ukana none cyenda shaka ibintu byose nabihejeje mugabo ndaguhamagaye uze muhira ntuza ucumbwira ibindi bintu so rero ndagejeje kugira ngo ntitubandanye ibindi birebire do amahungu baciye ubwenge rero baramaze kubona ko abakobwa hari abakobwa benshi bashuhiye mariage muri ico gihe ashaka kuguprofitira muri ibyo vyiyumviro byawe bakunda kuvuga ngo abakobwa dufise ngo ubwenge bumeze ngo kenshi abantu niko batwita ariko siko tumeze hari abantu bafite ubwenge bukwiye biyumvira agashaka kuguprofitira kuri uko kuntu kuri ako kantu aryo jambo mariage si mariage gusa ni bimwe twamye turavugana pasi kuvuga kuko udashobora gushika aha voilà kuko udashobora gushika ahantu ushaka gusohokera kuko udashobora kwiyunguruza ahantu ushaka gushika agashaka gufatira muri kajya kazi voilà agufati umva arakubona yuko nibyo urageze kubaka nibyo urafise akazi kwera nukuri nk'ababesha abatipe benshi bakunda umukobwa akora barakunda umukobwa afise ahantu atonda arabona ko isakazi sase ntacari buguhende cyo kuvuga ati nugura iki nanje ndakigura ndahebwa ndaza kukikugurira nanje aravuga iki kintu vraiment ashaka kukimuhenda hendesha nawe arafise ukuntu ashaka kukigura de ntaragira mariage vraiment ati reka mfatira rero ko atagira mariage kandi ati peut-être ashaka kuba ari single kuko ndanamuhamagara Canada ari single rero reka ndamuprofite kuri kintu cyitwa mariage aragikeneye nukuri bafasoni bigeme nukuri tugerageze kuba tuhumuke muri make tube novuga mature donc dukure mariage ni byiraryoshe kubaka biraryoshe pe biraryoshe ko ufise umutipe wawe umva uri fier nawe umusokana kumva mugabo shishoza ntace muri ico kintu ca mariage juste kugira ngo mukore aguprofite et mubaze ariko agupropose mubaze objectif aje imuzanye kuri wewe est-ce que nigiki wewe uzanwe niki kuri jewe donc ntace muri mariage abwira ati ebana je mu mwaka umwe gute tushitse kuko ubonye nta nameza atatu turaje bimeze gute urumva shishoza shiramo ubwenge niwava usanga ubaye mu nova mu sex friends uraho yakubwiye mariage nawe mwaka akubwira heze mugabo igitanda ntimusiba basi yabivuga ubikora ntimusiba musiba donc bizohera gute bizohera guhazi bizohera gutaye nk'akanuka bizohera no biheze munahurira no mwibarabata ko ntanakwibuke ubwatiba wo uri muri babandi nta kintu kijye umutipe biraryoshe iranaguhevye ata kintu mugeze mukora biraguha n'amahoro biraguha n'ituze pasi kubitwenze bona ariko ndumviriza ibintu byinshi nyene byo cyangwa sibyo ariko ndumviriza ibintu temoignage ikomeye numviriza ingene abahungu babahenda mugabo abahungu bahenda abantu babemereye je voulais juste vous rappeler umuntu ariko aradukurikirana namwe bwe twicaranye haracyariho abakobwa très jeune canke bageze mu bigero canke abadamu bubatse muhura mwibarabara ukamubwira ngo nta kwitabe nibo benshi bro tubanza cicumvikane kwica kintu sawa haracyariho abakobwa bataragera mu myaka nyene bakira abadolescents hariho abakobwa bageze mu bigero bageze kubaka n'abamama biyubashe ushobora gusaba nimero ya telefone akakubwira ati bon je nawe ntawe tuzinanye ndayiguha kugira je suis désolé avuga ati désolé kandi ikintu cyose gira intango mw'abantu ikintu cyose gira intango iyo ntango raba ko iyo ntango yawe ushoboye kugera intango urajirana la suite ntimuje kuronderera inyishu muri fiançailles zapfuye wamaze gutanga ivyo utanga le meilleur de toi
wamaze kubitanga byose utashoboye kujera intango uyu muntu umenyanye ninde asa gute avuga gute akora iki ashaka iki mwe muracari muri bya bintu byo gukunda ibya bintu bimenyereye muri societe ni filme nyinshi umushaka umutipe nyene agira ivyago ya technique agomba gutekinika ndabibutse ko nimba uri muri fiançailles umuhungu wari we wese il fait un choix n'umupane ko twari yakunahangwa agira choix nimba ari choix rero ni choix iba hagati y'abantu hari umugenzi wanje akunda kumbaza kubera iki ngo mukunda ngo bahimbire kwera ngo bahungu bari seriye ntamumva ibice bikeya cyane sinava ndabivuga ko wavumbaza uti wewe Max bamanuze ivyo bihero wabigiriye hehe ubwo bushakashatsi wabugiriye hehe wewe uri umuhungu uri seriye uzubwira umukobwa canke wo muhuye ibintu biri seriye ari n'ubwo bubandi nyene kwamubwiza ukuri jewe je veux ça ubuhejeje ubwo nyene uhejeje kwidisqualifier uwo mwanya nyene uhejeje kubivuga mugabo wewe uzi muri jene uri umuntu w'imbwa peut-être ahembwe ubuhomba 500 apanze inzu y'amajana 3 canke 4 afise abantu famille ateza gufasha canke umugore canke dads ugaca ugenda gukoresha bwa bufaranga nyene bwari gufasha muri famille pour impressionner umuntu uco mwe impressiona rero shaka ufise abana 6 tuyeleho uruwa gravyo warangunda shahu agoma telefone umwanya wose arantora yarasabiye akazi yaragize ibi alors il faut savoir gérer le début wewe mushinge wawe uri hehe ushaka kuva he ushaka gushika kuki ushaka aho hantu ushaka kuja nico ushaka gushika ko ubona ninde kilometre ninde ari dinye ko mwojana aho hantu wewe wifuza kugera uhereye ngaho bizogufasha ingene ujera na la suite bizogufasha ingene umusigurira tumva jewe vraiment naragize erreur rimwe biraba pa accident mugabo bivaye n'ingene namutegeye kuva mu ntango ubu ntibishoboka bibaza ko byoroshe kwankira umuhungu wabwiye yuko umaze kubikora abwiye atabo jewe ngiziki jewe donc alors c'est pour votre intérêt gutana hano wa mbere mu bibike musaba Imana ubwenge bwo kubajera babahungu batekinika ariko rero hari n'abakobwa batekinika kubera ubukene cyane none ndakubaze pasi kubera gukenera le luxe kuviva le luxe n'abakobwa baratekinika kandi kumugabo rero umbabare akanda kavuge kumugabo uri umukobwa ya technique réussite ni à 80%. Nivyo nibaza si baro nagize mugabo umuhungu ari kara technique rero bingene mutugora nugira yanke nuwavyemeye arashiramwo kwanga murabe ingene muri bizarre compliqué bizarre urumva nuwavyemeye agomba ko atwereka ko atabishaka oh yashimye ingene umwitaho yashimye ry'amafaranga ya Jean de Poche wa mutipa muha canke wa mugabo ari mari ivyo none sivyo gawe uravyumva umva mu mutima avuga ati sigenzo bona rankotse mugabo wa bwaje yaragukorako aba ngo ya vraiment ngurumva yani bon ai nawe ndayibona n'abakozi b'Imana bivuga ko ubutumwa wanka ndaje ariko yowe icyo nashaka kuvuga ko ni giki ibintu byose berekera base yego twabivuze ko abavyeyi hariho bariko baraderapa hariho hore yabe batariko barakora kandi birumvikana ko umuvyeyi atakoze iyo hore yiwe yo kurera neza umwana wiwe nazoja kwitaho abandi bahuriye mu yabaca nka high lift n'uwiwe muhira atamwitayeho ni ibintu byumvikana d'une part wamwigisha mwigishe biology mwigishe chimie mwigishe calcul mwigishe igifaransa mwigishe bya bintu byose mwigisha kuri gwa rugezageza ko bamwe urazi ko abantu bacisha mwatereka shareka mpembwa ngahe kugira ngo jewe uwo mwanya wose meme nje kwitaho n'umwana wo mu boss naka baramurihira abantu bazora urumva ugasanga umwana yapararanganye kuva mu ntango yarabuze umuntu amufasha canka mwitaho kera twari dufise abatante twari dufise basenge kera uburyo mu gihe giheze hariho uburyo muri famille abantu bitakondiye ruguru baramanuka ni Bujumbura bakaba mu miryango ugasanga mama baramufashije kurera rimwe na rimwe mugabo boza nanga bagufashe kurera nibo nyene ahubwo baca gufasha baca bamurera neza iyo umwana atari waciye ashapukisha uwo munabi wabo umunabi wawe ni waca ashapukisha wa mwana ibintu byarahindutse complètement ntidusubire rero kuvuga ngo abapapa
ngo abapapa urumva papa mama muhira ntiyatanze indero ku mwana ngo amusigurire ico kintu kijanye n'ubuzima ndoragitsina wa mupapa nawe yagiye kukironderera hiyo kandi kuri wa mwana ngana n'umwe wiwe ibintu vyapararanganye mu c'est la honte de honte nta nico numva no biragoye no kuvuga ko kuri ibi bintu haragira igihe kumva ko vuga tumve uburyo waho ritme dutambuha aje kuri ritme dutambura azitambuko ziriko ziravuzwa hanyuma uwundi nawe yubaha Imana quand même aho kibanza Saint Esprit abari wazaraje hasiti basi kuko we warazi kubijira gusuma mama na papa nabandi bose bakora iki. Okay, pasi dusozera ikiganiro umwe na Negrete twavuze byinshi byingira kamaro franchement jewe nize n'undi yize na ibivuze dutangura kino kiganiro ntitwavuze Jean nituje kwankohaja ariko uno musi pasi je ikibazo ushaka kukubaza twumvise si amour nkuko twabivuga byabaye la mort siko ariko wabuze ati bishobora gushika mugabe bivanye na kuko hashobora kuba badukurikirana n'umusi hari abamaze kuba muri iyo la mort urumva mugabo akumva d'après ikiganiro twagize akavuga ati quand même ndashobora guhindura urumva biriya bintu hari ibintu udahindura iyo umaze kuba warakoze ico kintu uza guhindura waramaze kuba dependant no pas dependant nshatse kuvuga nk'uwamaze kuba ari nko muri iyo nzira sibyo muga akumva kino kiganiro byo twavuze byose akagira kimufasha kumva ati quand même ndakeneye guhaguruka nanje nisubireko siko muga kubera ko urumva cyamubaye ko twabivuze ati il faut dire la vérité kugira ngo quand même n'umu partenaire wawe amenya ati njanye n'umuntu uyu hari abantu usanga babagwaye nk'umugera agahora nico kintu de manisi midro ibaze cyangwa kugira ngo tugire mariage ndi vierge ibaze gucenga no musi no voilà ngo ni bintu deja bitabaho yuko numvise ngo hari aho bagenda kwihinduza mugapana mu Burundi ndavyemera ntaco sindabizi so nk'umuntu yoba ariko aradukurikirana no munsi sibyo avuga ati nanje uno munsi ndakeneye kumva yuko noja muri bajya abantu sibyo wabivuze abahungu canke abakobwa iyo wabwiye umuntu ati je naramaze gukora bino bintu akabigusaba nawe peut-être muba muri fiançailles muga kuba ko aba yumvise ati wa muntu yaragize bino bintu reka nanje ndamuprofite canke ngiriki ni gute abo bantu bashobora kwivavanura n'ivyo bintu kugira ngo nabo bashobore kuja ku murongo malgré novuga uko ico bavuga gute itache yamugiyeko ni ibijyo bicafu basi byamugiyeko sorry igirundi kirancanze gatoyi malgré iyo tache voilà ako gatosi kamugiyeko ashobore nawe kubamwo uyundi muntu uno musi yoba umuvyeyi mwiza yobyarira Burundi ndetse n'ababanda vyaye ntibazomere nkuko yabaye ariko bakaba nk'umuvyeyi mwiza twifuza no musikoro nka mu Burundi korakoze mu bisanzwe naho tublama naho tuguma tuvuga cyane ku bantu bahonja nukuri umuntu ahonjeje agura ikintu ashaka ivyo nukuri ivyo ose no kuri Rwanda bitebaho sinshigikiye Negrita shaka kuja muri ya logique yo kumvisha abantu bumva ko bahonja bamwe turashobora kubaha rezo bamwe turashobora kubaha rezo kubera avuga ati wapi d'après ivyo numvise n'ivyo nabonye kumbe nawe no muri gende mu bandi habwa ati aho bigeze ivyo nabonye ubureka mugabo kandi kwa guhonja nari nabivuze no kwivyiyumvira ko ingaruka zavyo mvuge cyane kubatafisemwo guhonja ahubwo bahisemwo guhera hasi bamenye icyo bashaka naho bashaka kugera kuri wa muntu vyagoye bigashika kagacamo n'ijambo ry'Imana uko ntibuka neza verse ingene ivuga ngo ubwoko bwanje nibwahindukira buga no kuvuga ngo umuntu wari we wese ico yokora cyose kiba gito kiba kinini naho biba yavivye le pire amaze kuvuga ati je quand même iki kintu mbona ko numvirije iki kiganiro ndumva ko ari hano na jewe ntitwaye neza nari kujera gutyo kandi twavuze utuntu twinshi twavuze ingene ushobora guhera mu ntango twavuze ingene ushobora kujera situation yose y'uwo muhuye twavuze ingene ushobora kugerageza kuronka ibintu ukeneye uri nk'umukobwa utiri uriyandagaza twavuze byinshi twavuze ko ari umuvyeyi ashobora kare wari umuvyeyi nyene uwo muvyeyi nyene yumva ko quand même yoza aragira icamari abana biwe byogira ingaruka nziza ashobora kuba ari wa muhungu yafashije na wa mwana urazi ko ari abahungu mbega bafasha les jeunes filles kutaba muri ivyo bintu naho benshi
tuba tuzi ko umengo wiyuguruye umengo abahungu benshi n'inkozi z'ibibi hari abahungu bari seriyo cyane cyane abahungu bubaha Imana akakubona ko ari iri kuraja kweri ukisaza bya nivyo kwanka wemera akabibona kumbure bamwe bari experiment ashaka no kugutesta mbega bakoko bitigira bibaza ko abantu bashobora kubatesta naco kiba kweri ko abantu batavyibaza ati nkaho usanga agomba arabe ingene ndi faible mugane wawe ubundi ukasanga uri faible nyene no kwimenya kwimenya birashobora kugutuma umenya ingene uhindukira warumbaje rero kuri wa muntu yumva ko yohindukira wa muntu yumva ko yokosora yohindura ako gatosi les pistes ni giki ni gute ni hehe vyogenda gute ndeka nitubwire gusa uwumva yohindukira yo baragize ako gatosi akagira ka erreur faute rectifier erreur corriger OK tukita ka erreur baraka rectifier ka erreur ntaco nakantu wanditse washaka kwandika a hanyuma gacicamwe akantu hagati gaciba a urumva ko ibintu bibyoroshe cyangwa karondera go mu gafuta bivana ico wandikishije wandikishije stilo gome ntibikunda no mu vy'Imana nuko hari ibintu ushobora gucamwo par exemple mu vy'Imana mugabo une fois uhindukiye ugaheba byandi byose wahora ubona ko atari byo na byandi byose ubona ko wihenze canke baguhenze kenshi uravyibagira uribagira ivyo bintu kandi iyo gome yahanaguye irashobora kuba yahanaguye ku buryo no muri la suite ata consequence mbi zishobora kukubaho rero kutarageraho yicuza ngo ahindukire canke kuwo vyashikiye akumva yo hindukira jene umenga nta yindi nzira nuko bava sanga mbaye muvuga butumwa nta yindi nzira umugide mwiza ni Saint Esprit niyo mugide mwiza ashaka gukora ibyo mama atakubariye ibyo papa atakubwiye umugide mwiza n'umuvyeyi yakwigishije kuva ukiri muto ku buryo ca kintu ukoze ubuti mama yari yarambariye ko nini henda nkakora uko nkagira ibi bizontwara apana bya indi bahenda abantu ngo urumva ngo kwimpuzu cutwara indeka kwimpuzu ntutwarinda sino abantu kwamaze twara turejuru bagiye koga canke bagivuga bwiza umwana ukuri mubwira ukuri nimba ageze muri yaje mubwiza ukuri vyikura mu buzi byari ivyo umubwiye n'ingene bigenda details zose mubarire ko ivyo zitari kora mubarira afite handa aja kubikura rero ubushaka guhindukira nagerageza n'abajene n'abavyeyi agashi kati kubise bamwe kikubita abandi hari umwana ashaka kubaza mama wiwe ibintu mama kweri kutambarira ibi mama nakahora abwira mama Negrita ahora mubarira ibi papa Negrita papa pasteur yarababwiye ibi nibi yego wowe ugenda uhitemwe kubikora hanyuma mugabo nagenda kubwira ntivyoroshe guhindukira mu gihe udafite base udafite aho wahereye uhindukizwa n'amarira urihindukizwa na regret uhindukizwa n'amaprofi menshi bakugiriye nibikomere wasigaranye n'intimba n'umubabaro nibikomere donc je ne sais pas ukuntu nabigusigurira usanga ugiye guhindukira wamaze gupararangana mugabo uhindukijwe no kuba wararenze ku ma principe wararenze kuri parole de Dieu waramenye ukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenye ukuri nako kuzoba urumva uko kuri rero wamenye ndiko ndakuvuga ko kuva swat mu ijambo ry'Imana kandi umwana wari wese ashaka kumva ijambo ry'Imana twe twakuriye muri Sunday school hari ivyo numviye muri Sunday school kera ni isaha nshibuka hari ivyo tuba twumviye ku bavyeyi kera ni isaha bigifite bidufasha birakorera rero kuhindukira utarahura n'ibibazo uwo rero ahindukira atarahura n'ibibazo nasubire mu murongo waho ndi yari yarigishijwe nasubiye muri rya jambo rya ndiye kwa kuri yari yarumvise uwo nta byinshi namuvugako mugabo wa undi nawe ashaka guhindukira inyuma yo guhura n'ibibazo bitandukanye no kuba profiter de partout de n'importe comment n'importe quoi n'importe je ne sais quoi wa undi bakinya gapira ndavyumva mu ndirimbo bagakina gapira kwere bakagakina gushikangira ngo naho gapfoboroka kagaturika uyo sugupfa guhindukira gutyo gusa abakeneye kuvugwa therapy akeneye guhanagurwa amarira akeneye kuvugwa ibikomere akeneye ivyo rero bikogwa swat muri ya domaine nyene abantu bafitiye ubumenyi ifo kwaja kwa muganga canke
kenshi iyo bifatanye n'abakozi b'Imana birafasha cyane biroroha cyane therapie na deliverance bikajana vyose biroroha cyane yuko umuntu ashobora kwihometa hanyuma abantu bamenyere ko cyari navuze vyose turabirekuriwe vyose ndaguha akarorero aje no gukora ko nka gukora nk'ahantu nyene ntarikuriye gukora navyo yese nabirekuriwe mugabo no bikora bikaba vyabaye mugabo consequences zavyo ubu turi kuri televiziyo simvuga ngo urumva arambeshe ndashaka kubikora kandi bigakunda mugabo bigaca bigenda gute la suite hamwe naho wewe utonyitwarira ubu nyene turi ngaha ntituri kuri kamera ama video ntahari babandi bitwaza ngo urumva ngo catinyegeza muyinyegeza ibintu byamaze kuja ku marezo sose bakagishira ku mashini bakagishira muri ordinateur naho uvuga ngo wagihanaguriye naho wewe utonyitwarira ndazi ko ari abantu benshi badasi baca bahaguruka urabona ndeke kuvuga amazina menshi nivugire dasi gusa kuko yatangorana aba activiste barahaguruka barahaguruka naje no haguruka iyo mbatari je no bandi ngaha no kuvuga ngo ibintu ari ibintu tubona ko tubigize nyene ndakoze akantu nakoze umuti abahungu bo baragenda bakanaryoherwa bakitamwo bakagira akantu aho singarutse kuri za consequences ngira ngo turazivuga canke mugabo icyo umuntu abiba nico yimbura akandi kana babari il faut jamais donner accès au diable shetani yihaye ikibanza irakora kandi vraiment irakora ibishimwa byayo mugabo Imana nayo yihaye ikibanza ikora birengeye pasi nukuri uratubwiye nk'umushinga ntahe kandi twugururiye amaso twebwe n'abandi bose n'abandi bashinga ntahe badukurikirana canke abandi bavyeyi Negrita wararose abakubwira twinshi dutandukanye sivyo dufise novuga reka mvuge gutya si kubahungu gusa mugabo nous les filles igituma dukunda kuvuga twigaruka ko bamwe nuko twebwe novuga turi abantu turi expose cyane ntuyizimye turacavuga Negrita ntaravuga mu iyo micro turi abantu bari expose cyane kubera ko okay. Ucuvuga unyaruza twebwe abakobwa turi abantu bari expose cyane mu buzima bwacu kubera ko ibyo byose tubikoze swat kiretse bya bindi byose dushobora guhurira ko kubona wagwaye canke wagize ibindi bibazo mugabo buriya kugira kwibaruka umwana utari wifuza utiteguriye ukamushira ku isi usanga wakoze ikintu kirengeye kubera ko uwo mwana aba victime ya l'amour wakoze kandi ataruhara yabigize mugasanga uwo mwana akuze utamwimvamwe nk'umuvyeyi ugasanga biguteye ikibazo nico gituma nkunda kenshi kugaruka kuri twebwe même si hari n'abahungu namwe vraiment mwabaye amadiable sorry kubameze uko kubenda bifise isiguro ndabiha kubera ko uno musi kwicara ukava muhira iwawe wumva wapanze ukemeza ko umuntu mukunda utamukunda ugakora ibintu byose byo genre umuntu ategerezwa gukora umuntu kubera ko mukunda muga hariho profit ukeneye kuri uwo muntu kandi uzi atayizo gushikana franchement ni waba uhari kuri dukurikirana uri diable I'm sorry mumbabarira ari ibintu ushika ko nkumva ndagize ama emotion kubera ko gukunda umuntu umutima ni ikintu kigoye gukontrola pasi wowe urabizi uri mu psychologue iyo wahaye umwanya umuntu ukamukunda ukamuha ibyawe byose biri facile yuko wumva wo mwitangira kucakora muga ibanze guha umwanya umuntu uwo muntu nawe atakintu nawe akugaruka nako ahubwo ashaka yuko agushikanayo umva ko ari ibintu bibabaje ndiko ndavuga ku makayos Negrita nawe uno munsi twaganiriye byinshi harabagwaye inyigisho zitandukanye hariho n'ugwaruka rundi rufisa nk'abagenzi nkabo canke rufisa abantu bavuga uko muga après ibyo twumvise twese twagiye turaganira ni byiza yuko umuntu wese yo kwihanganira kuko après ego ni kumva yuko woba wumva waryohewe wumva wagize ibiki mugabo ugasanga bikuzaniye ingaruka kuri wewe nyene uno munsi nkawe umwana w'umigeme d'après ibyo twavuze niyihe mpanuro wuha abigeme uno munsi iyo tuvuze abakobwa ndanga ikintu ni kimwe kiba mu mafamiye ngo bwira uwo mukobwa wawe ko iki batubwira iby'umuhungu wawe reka tuvuge kuri bose reka tuvuge kuri bose
kubera ndabaza naho ngo reka duhere ku bahungu wanashaka kubera umuhungu niwe aza kudaraga umukobwa niwe aza kumubwira mu mico y'ikirundi niwe aza kumupropose nkeneye dukundane vise imigambi niyi bimeze gutya nama mvuga ati mubwiza ukuri mubwira ati jewe nakubonye warenganye nukuri ufise taye nkunda ufise agasura nakunze vraiment je ndiko ndakuraba ndakubona ndi turi mu gitanda ntuze kumubesha mariage ntuze gukinisha umutima w'umuntu umubwira mariage uzi neza ko atayihari no muri gahunda zawe nta niri mugabo yaje kumubwira ngo nukuri je numva waruvuze ngo ahubwo we waruvuze ngo yego narimvuze ati mubwiza ukuri reka kumubesha mariage uzi yuko wamubonye ko ati mana je cyo mpujya mwana ni mu gitanda ipoese tu reka kumwononera amarangamutima reka ndabivuga gutyo kumukinishiriza amarangamutima y'umubwira mariage kandi uzi ko atari kurategura atani hari juste wamubonye gusa wumva nyene ikintu kije kudofutra reka dufata ukutyo urafashwe uvuga ati yo mariage mpujya mwana je cyo nukuri mu minsi mike ndamona mu gitanda mugabo ukaza kumuha ico gicapo cha mariage ugatusanga pasi ni wa mwana yahuye n'ibikomere avuga ati yo mwana vya vrai uyu nyene vyakorera ambwiye mariage ugasanga ujanye nago umukobwa nkanje ariko ari ibintu ibyo by'ibikomere mwihaye mu mitima muri yandarika abantu bose barakomeretse kwanza kudufudure muri mariage ntiba muri mariage nta kudufudure ba yiga muri 10e ngo nta mitima bagira ko mwigira ibiki erega se wari wese hari abakobwa gukunda kwabo barufisa aha ku muntu bagenda bavyandaritse ukunda kwabo barufisa barandaritse tufa kumubwira ndagukunda niyashira hariyo rero n'abahungu mariage yabo javira kubona ko bati gisa neza n'igisheri ikindi cyo ashaka gutwara odepa akaba ari javira ashaka mariage mugabo kwera ukuntu witwara caractère office bigahinduka mu nyuma agacarondera uwundi akavura kagira katunyagire ego nako ndavuga ku bahungu mubwizanye ukuri hagati ya mwebwe mugiye kuvuga nibari kudraga uvugisha ukuri umubwiza ukuri ati jemeze uko bimeze gutya hanyuma ku bakobwa ba sérieuse iyumvire ihangane birivuga ngo amakenga nagize inzu yanje kugira amakenga n'ikintu ciza kugira amakenga n'ikintu ciza ba curieuse bamaso uvuga ati jewe ngira nje vyavre agira njana hoya mana fasha senga ihangane shishoza byose bizuca bigenda neza murakoze ndabashimire rero twakoze ikiganiro kiri top kandi kinyigishije nawe nibaze ko cyakwigishije ariko n'ukuri ndabasabe bantu mudukurikirana mube muja mu bintu icambere umenye ifu asime ni wumva ukeneye kubikirara bikirana nuzoze kurogbeta mu nyuma sivyo ivyo bintu hama ureke kuba umuntu atitaza abandi kubera ko wewe wahisemo ubwo buzima mureke kwica ubuzima bw'abantu hame natwe tube magabo tube magore sinzi ko bibaho ibintu bigende neza ndabashimire cyane imvura yatunyagiye umugisha pasi mwakoze cyane nawe mwakoze ariko abaje bamenye ko ugize usambanye hataragera kagira amabanga mpuzabitsina hataragera urashaka kugwara ingwara nyinshi cyane urashaka no gupfa kuko uba wakiriye urupfu deje bye bye Kazwa TV